abahutu nta kibazo na kimwe bafite mu gihugu dongo abahutu n'abanyamahanga bashaka kuronka ubwene gihugu d'abord bakirura amademarche ya immigration nayo baracamo gushika uyu munsi bagiye kudepoza demande de réfugiés muri ONU. Mwaramutse neza aho muri hiyo. Uyu munsi ejo bundi nakoze video ndiko ndatembera hirya gatoyi vuga ko kuri izi mbuga bitangurukana bumenyi social media na cyane X yahoze yitwa Twitter niyo nkunze gukurikirana muri iyi minsi ko hariho ama space no kuvuga ibiganiro usanga bihari by'abantu novuga babaye radicalize intagondwa. Ubu niho nasuye kumviriza uwundi mugabo ndamumva avuga ko ari umuntu w'umuhinga asoma ibitabo azi histoire yabanye n'abantu bakomeye, ariko numva ibintu avuga nca nibaza ko uku atari kuba ubutagondwa sinibagiye termo nyarwanda bari gukoresha ndaja kuyumviriza ngaha, ariko ko ari umuntu ahubwo nibaza ko yoba afise ikibazo cyo mu mutwe, ibintu byo guhahamuka. Urabona ko tuba mu ntambara tukabura igihoza, tukabura umuntu aduhanura, tukabura icyo novuga psychologue, ugasanga abantu bavuga ayamuhe barataye ubwenge mugabo ntitubimenye twe tukatugira ngo ni bwaba. Niyo conclusion jewe nabonyemwo, we ushobora kuvyumva ukundi, ariko reka ndaja kumukumvisha hanyuma we umbwira icyo vyiyumvira ko. Reka mbere duhere ngaha. Okay, urakoze cyane. Uretse yuko unshakiranye hari abantu bambwiye ko mwari ko muramvuga nari ku yindi space ndi muri interaction nziza numviriza ndiga jewe mba ndumviriza ama space bambwira yuko ariko baramvuga hantu kwa Godfather nje nibuka sinzi ibyo mwahereye ko sinzi aho mwabihereye, ariko iyo audio nayumvise ni intervention nagize ejo unuze iwawe kuri space nyene iwawe. Rekare kunsimbuke ntabwo ibiri wanje sinzi bivugiye. Rekare ntabwo ibiri wanje muze. Hari wawe. Rekare inde. Jera kuvuga abagabo kuri space yanjye. Okay, hacu. Uwo mugabo rero sindamuvuga izina kubera nta kamaro kandi sishaka ko hogira ibiba ngo ni ngo ndya muntu yamuvuze, ariko umva ko hari ibintu yavuze ejo hahise kuri uwo munsi bariko bagira ikiganiro, hanyuma baba bariko baramuvuga ku mpamvu ntazi neza kubera ntakunda kubikira ikintu by'aba bagabo, aca araza gusaba ijambo kugira ngo yivugire wenyene ivyo yiyumvira. Nivyo bari kuvugana, nivyo agira sigure. Aho navugiye hose ntaco ni ikigarasha nabonye ari ikigarasha bitantuza ni ikihe cyane ninde. Okay. Anyways, hari ibintu mutaba muzi muteza kumenya ngaha kuri mukiga natwe turiga ikibazo cy'abahutu. Ataraja ku kibazo cy'abahutu, ikintu cyo kuvuga ngo urumva ko atangurira hejuru nk'umuntu azi vyinshi, aje kuri space irimo uyu mugabo nayiza kuca kuri space harimo abantu ashika 300, harimo bamwe mbona bavuze ngo yitwa ambassadeur canke ikindi kintu. Noneho araje we avuze ati mwebwe mwabana mwe reka ndabigishe ivyo mutazi. Urumva uwo niwe muntu dufise w'incabwenge yabinonosoye, reka tumwumvirize ivyo yize. Ni kibazo twagiye mw'impaka zikomeye cyane ku rwego mpuzamakungu muri Arusha. Okay, umva ni ikibazo c'abahutu, ni ikibazo cigeze cagikomeye cyane. Habaye urwego mpuzamakungu, sinzi ko yari ONU, sinzi ko yari HCR, sinzi ko yari UNDP, sinzi urwego mpuzamakungu rwakoraniye iharusha rw'ikibazo c'abahutu. Reka turumvirize umunsi cyabare ico kiganiro ico
izo nama zabaye? jewe ni nari mpagaze Arusha mpagarariye umukuru w'igihugu yitwa Perezida Bagaza. Ni ikibazo twamaze ko imyaka irenga 2. Donc ntihagira kuvuga ngo waroheza nguni n'ibiki, no, ni ikibazo gikomeye twamaze ko imyaka 2 duhagarariwe na ONU na UIWA n'ibihugu mpuzamakungu bikomeye, Amerika, Ufaransa, Ububirigi, Ubudagi, Vatican, ushemo ibihugu byo mu karere kose, u Rwanda, Tanzania, Uganda, South Africa, n'ibihugu byinshi bindi byo ku isi ntibuka. Nk'ivyo umuntu ariko abivuga abayibaza ko ariko abwira abantu baciye ubwenge. Iyo nama yabaye ikamwe abanyamerika, Ubufaransa, Ububirigi n'ibihugu atibuka akarere kose, nawe yasurukiye Perezida Bagaza, yabaye mu mwaka wa kangahe, bibanda ku gihugu c'abahutu. Ico nashaka kumamenyesha mu abahutu mu batutsi mwe, iki kintu c'abahutu abatutsi ukijanye hanze muri Australia, muri Canada, muri Amerika, muri Belgique, mu Bwongereza, nta sanse nimwe gifise ubwo buremere mwebwe muha ubwo bwoko bwanyu. Turi hano hanze nta bwoko bafise, bazi yuko gusa Afrika ari abantu nuvuga ba primitif, sorry sije ndabivuze, niko batubona. Harimo amatribu menshi cyane birigwa baratemana, nico bazi. Uvuga ngo umuhutu, umututsi, umutwara, umundebere, umunyankore, umunyaigibo, ubwoko bwinshi cyane. Ugiye muri Zambia, Tanzania, Uganda, Cameroon, ubwoko bushika ibihumbi n'ibihumbagiza. Nta muntu afise umwanya wo kuvyitaho. Uri umunyafrika, uri umunyafrika, uri umwirabure, ivyo byo kuvuga ngo makungu yokorana ngo iruhande ngo ikibazo c'ubwoko runaka, forget about that. Mubaye abayahudi se? Oh sorry, sije ndabivuze. Ibintu bikomeye cyane, ntimushyire mu ngo ivyo by'abaheza nguni ngo biki. Ibi ni ibintu nahagarariye. Haraje aba professeur d'université, hari aba diplomate bisi yose, kuko cyane ikomeye cyane. Hari ukuntu ujya umfata ukamvanga ukabanza oya ivyo bivuga n'ivyo ariko mvanga ibintu ngo haje aba professeur babo mu université, aba diplomate ko kibazo cy'u Burundi nta ari kakazi y'umugabo zikomeye. Uretse gato, Abarundi b'abahutu ntabwo ari Abarundi, n'abimukira. Nibyo ngakubwiye. Oya ngomba kubwira ko aho donc kugira ngo umenye urwego iyi deba mutira kwishirako, ntimushire kuri ngo izo opinion z'umuntu, no. Ndigukotinga audio ntwari mu bintu byinshi, tuganire nk'imfura. Nibyo uremeza ko uretse gato ndigukotinga iyi audio nibyo bivuze kudufasha. Nibyo Abarundi b'abahutu n'abanyamahanga ntabwo n'abanyamahanga baje bava kugira ngo tubimenye neza. Urabaza ababazanye bazanywe nande? Bazanywe dari caravane guhera umwaka 1868 iso d'entrée en mouvement bazanye. Okay, ikirabo ni kimwe bita malhonnêteté intellectuelle, kwevada ikibazo. Amoja ati abo baje bavahe, ngo ikibazo urazana ngo urabaza ababazanye. Ati aho hari ryari 1868, ni kuvuga heza imyaka sinzi abakora ibiharuro uko biri kose irenga 140. None uwo muntu afite imyaka 140 yabazanye twoja kumubaza ari hehe? Ngurabaza babazanye ibintu byabwiwe cyane. Ndiko ndamufata ku majambo avuze, simvuze ngo niko vyagenze. Mugabo umuntu mwaje uti ivyagenze gute? Ngurabaza abakozi ibi bintu, sepa nko kabaza abantu ngo intambara y'isi ya mbere yabaye gute? Ngo barabaza bayitanguye. Ubwo wovuga ko uri scientifique gute? Wewe navuga ngo akoresha science ubushobora kusigura ibintu utevada. Let's go.
les armées du cardinal Charles Martial Almaradier umviriza ugomba kumviriza numvirizamo ushaka inyishu niko ndayitanga baje muri za caravane abahutu ariko ntibari bonyene haravye amakaravane menshi icyo bita umuvuma caravanier ikintu uzi amateka ya Afrika udashaka kwirengagiza uravyumva. Okay, umva rero ibyo byo kuteramo amajambo gusa y'igifaransa bwerekane ko yize niho abantu biwacu bameze nk'inoze ngo haje bakaravaniye ngo muri square bose barabizi ngo mugabo ntihaje abahutu gusa abandi baje bari bande bo baciye bajahe et surtout ikibazo yakwaje bari bavuye mu sepa kwijuru et surtout ikibazo amen uyu mugabo nawe mu mutwe karabaye. Je parle comme scientifique. Oh voilà. Urumva ico kintu bivuga ngo comme scientifique. Scientifique iyi nta science irimo uri ku blabla bintu byo ngo scientifique kandi ndakunze kucumba nabarabona ngo scientifique iyi science ntimbuze cyari cyo science ni ikintu twubaha cyane jewe ndi munize sindoma engineer nize engineer avuga ko naciye ko science dukeyi science ni ikintu ushobora kudemontra ukagisubiramo inshuro zine zitanu ukacerekana samajambo gusa ngo nakayanditse igitabo ngo baza patiri naka ngo baza cardinal naka nta science ni muri kushiramo muri uri kuravuga sinzi gituma wiri ushiramo ikintu cya scientifique mu bintu vya politique mu bintu vy'ama ideologie zero science mvuga ngo maranga mutima uryo abantu biyumvira reka ndaku urumva neza abahutu d'abord ijambo umuhutu bivuga umucakara uravyumva umuhutu bivuga umuntu akorera ubusa umunyamahanga bahe utu abantu kinoriye baje bava ahantu isha babahe video ndangije nawe ndayamanitse Godfather ndamumanuye uyu okay bamushiriyemo sinzi nanagira akantu mvuga gato kuri ibi ariko se mugabo wabaye kandi akumanura nawe ndamugukurikiza so urumva mwabarundi mwe ndashaka Maxime mwebwe muri kurwanya ideologie de fidèle ariko ukelegira ibintu mungire twese umwextremiste kuki rubanza uravuye ko cyariyo uravuye yuko ugeza nguni mubi je suis un scientifique donc ali on veut vraiment que je suis un scientifique quelle science zirazwi ugiye ku ishuri utigenje kwiga science ku isi yose kuko uti am hired for science we doing science kuri primary school ni mate bayishiramo ni physique ni biologie ni chimie n'ayandi mascience atari make mugabo agenda yubakira kurayo kuvuga ngo je suis un scientifique quel genre de scientifique ibi turiko turavuga ntabwo ari scientifique ni politique peut-être uvuga ko ari histoire muga histoire ntabwo ari science to start with kuvuga ngo je suis un scientifique ico sikintu muri discussion kwa ntuvuga icuri muri discussion uvuga ikiyumvira ufise uri kuri televiziyo abantu bakumviriza uri kubavuga ne bakangisha ngo iki cyangwa kiriya organiser et documenter et menona kwera iki utazi ko kuko aba bahutu batwara Burundi batigeze batwara Burundi kuva bubaho batwara Burundi babuhawe na Mandela babuhawe na Titre eka ubwizo kuri bo ivyo vuga ngo umuntu ko atigeze atwara igihugu none si ci wabo nk'ivyo ntabwo ari scientifique okay scientifique muri Afrika y'Epfo nka karorero birazwi neza ko abazungu ndagigaruka ko baje bavuye hanze byo birumvikana ntawo bideha ntawo nta mahara arimo mugabo ni cyabuzije ko batwara abirabure imyaka myinshi mugabo ni cyo bisigura ko bajya birabo muri Afrika bajya basutu bajya bazuru bajya batrosa bajya bande atari abanyafrika kubera batigeze batwara muri Amerika les Amérindiens abahindi bo muri Amerika birazwi ko ari bo bantu bakarangwa butaka nibo bahasanzwe mugabo ni barige batwara mugace nicyo gisigura ko atari abanyamerika muri Canada même chose muri Australia haraba aborigene baho ntibarigera batwara
mugani ucuvuga ngo abangu nikimenye yamenye ko atarabagarangwa butaka nuko batigeze batwara muri New Zealand Nouvelle Zelande haraba Maori ntibarigera batwara ntiwoca umugabo ugikoresha ngo Nouvelle Zelande ngo abamahoro sabwa ari abana igihugu ko ntibarigera batwara donc uwo muntu ivuga ngo ni scientifique mugabo rezo nabanze twa nk'izumwana wo muri primaire ni scientifique y'ubwoko buhe urumva rezo atanga nazo nta scientifique irimo Abarundi mwe ndabaziriye niba wumva ko mubari ahantu uri kuvuga imbere y'abantu 600 niba gukurikira oya uretse urebe gato reka nkubaze mu busaza bwawe uri kubakira ahazaza uri gushyira ubumwe mu Barundi cyangwa urimo kongezamo umuriro ngo bamarane ubumwe n'ikintu kibi cyane ubumwe ubumwe n'ikintu kibi cyane bo ikibaje rero kavuga umuntu ari i Burayi cyangwa muri Amerika ari ahantu abayeho neza n'umwirabure kera mu myaka yahera uri umwirabure uri muri Amerika uri gukora mu ndimo uri gukora mu gikoni mugabo bashoboye kuba afise n'akazi ashobora kuba na profession nyene nguko bayivuga mugabo akaguma avuga ngo nubwo umubwira utega abantu bahise mu 2018 n'ibindi wewe ahantu hari yahashitse ryari kandi ko atekaniwe ariko reka ivyo madate turabigaruka ko mu nyuma umve neza ubumwe nibwo bwatwishe ubumwe nibwo bwaduteguriye jenoside n'ankata abatutsi twari mu bumwe turahumiriza ntitwamenya ko umwanzi yaduteye aho mwari mu bumwe hari ryari jewe umugabo womba mubaza imyaka afise numenga ni nk'umuntu dufate yoba afise nk'imyaka 200 yavutse nko mu 1800 nyene akabona ayo makaravano ukuntu azana abantu hanyuma igihe hageze za independence mu 60 gutyo agaca jana n'ababirigi akaba afise agaca yiyugara akaba z'Uburundi kuva mu 1868 gushika 1960 no kuvuga yabaye imyaka 100 avara independence umenga ni nuwo muntu aca ariyugara ndumva ari ivyo ari karavuga ko bari bafise ubumwe bwa mbere na mbere ibiro y'ivyo amen ire neza ubumwe habaye nabikubwiye ko neza ubumwe ni ikintu kibi cyane kuri twebwe kuko bwahinduye essence ubumwe normalement mwebwe bande evidama kuri mwebwe ubumwe ni ikintu kibi cyane ubumwe ni ikintu kibi ku bantu bintagono nka wewe ubumwe ni ikintu kibi cyane gose kuko wowe urumva ushaka ahantu hari injyane ushaka ahantu hari domination ushaka ahantu hari akarenganyo ariko nkuko navuze ikibabaje nuko nzi uri mu gihugu cy'abazungu kandi ufashwe neza nubwo wirabura ndazi ko wirabura tsikire wanashaka nubwo ntarakubona kuko ndazi ko benshi muri twebwe ariko tumeze okay ubumwe bw'abantu bavukana ubumwe si ukuvuga ubumwe bw'abahutu n'abatutsi barababesha ubumwe ntibivuga ubumwe bw'abahutu n'abatutsi ubumwe buvuga ubumwe bw'abantu bavukana bose rimwe okay umuntu rero yize agafata ikintu ubumwe akabuha iyindi siguro ngo sabahutu ngo nabantu bonse rimwe ubumwe bushaka gusigura ibintu byinshi ubumwe ni ikintu novuga contextuel muri mu muryango hanyuma abavukanye mukatangura kujyana mufitongo umwe ati mwe bate basha dukore mu bumwe avuze mubwe muri mu muryango mukore mu bumwe mubana ahantu muri abahutu gusa dufate abahanza n'abashubi mugatangura gucanamo ku bintu by'imirima hanyuma umuntu akaza ati mwa abantu mwe mugira ubumwe moye kuguma mugwana ubwo bwo twitwa ubumwe hagati y'abo bahanza n'abashubi bariko barabufa Abarundi kwera hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tuvuze ubumwe kenshi na kenshi tuvuze ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi mugabo kitabuza ko abatutsi nabo bahamagarirwa kugira ubumwe hagati yabo abahutu babo bashobora guhamagarirwa kugira ubumwe hagati yabo abanyafrika harimwo amoko imiliyoni n'indiri nabo hari gihe wumva bahamagariwe l'unité de l'Afrique union africaine panafricanisme ubugwanyafrika mu butandukane bwabo hari n'igihe wumva ahubwo abo novuga bari globaliste bavuga ati ubumwe ku isi yose isi ni global village katugire abantu bose babe bamwe tuba ubumwe nta muzungu nta wera ntaki
ugiye no muri Bible iyo Kristo yigisha avuga ati muri Kristo hari ubumwe, yavuga ati nta bayahudi, nta batari abayahudi, nta baromani, twese turi abana b'Imana. Mugabo we yavuze ngo none ngo mvuze ubumwe, ngo mvuze ngo abantu b'amahasa ngo bonse rimwe. Crise bivuga baratubesha ngo ubumwe bivuga buto n'abatutsi turavyemera. On était des enfants. Ubu l'enfant c'est terminé. Uravyumva? Ubumwe bivuga l'unité des frères et sœurs. Bavuze ngo l'unité des frères et sœurs. Est-ce que abatutsi burya bonse rimwe, abahutu burya bonse rimwe? Je nari nzi ko abantu bonse rimwe nta muvyeyi avyara abantu bashika 200. Amen. Vuga ubumwe bw'abahutu n'abatutsi, c'est faux. Ninde yababeshe? Ninde yababeshe? Nico gituma twaciye twicwa tutazi ibyabaye. Habaye ikintu cya charte de l'unité mu Burundi mu nyuma yuko abahutu batebye abatutsi muri ntega marangara 88. Reka ndabibutsa amateka, reka kubesha abana. Ubu hageze igihe cyo kubwizanya ukuri. Okay, now reka ndabigisha amateka. Naniyumviye ngo yavuye mu Burundi mu 59 imbere ya independence, mugabo numva muri ntega n'amaranga ariho yarari. Ariko ugomba kwigisha amateka y'u Burundi wohera ntega marangara. Na cyane uri mu scientifique ukene kwigisha abantu amateka y'u Burundi wohera ntega marangara koko. Ubumwe ntimuze musubira kuvuga ubumwe mutabwombe kuvuga ubumwe cyo bivuga. Kavyumva 88 ibi turimo byose byahereye 88. For God's sake. Niwe navuga rero abantu bari malhonnête, intellectuellement malhonnête. Okay? Umuntu yakira mikro agashiramo ingufu nyinshi cyane, akanadukangisha ko yize yavyigiye, afitemo ama diplome, yaburanye n'ababagaza n'abande, aba professeur bo hanze n'abadiplomate, ari mu scientifique, yavuga ngo ikibazo kivise cy'u Burundi cyatanguye muri 88. Bo 88 je nafite imyaka 13. Ntega namangara novuga ko nabimenye nubwo ntari nkuze cyane, nari mpejeje primaire. Umuntu yombwira ngo niho akasongoye ihwa i Burundi katanguye, uwari we wese no mubwira ko ari karabesha. Abahutu baratema abatutsi muri commune zibiri ntega na marangara, all you kill justice haba amnesty. Uravyumva? Amnesty ikihera yuko abatemye abahutu batemye gusumba abandi baca babaha ibibanza muri leta. Okay, abahutu batemye abandi bace babaha ibanza muri leta. Reka tube scientifique monsieur nibagizina kitagira izina. Ibintu vyatanguye 1988. Abahutu batemye abandi gusumvya bace bashira muri leta. Iyo leta yarigizwe na nyakubahwa nyakwigendera Major Petero Buyoya na ninci ubwenge. Abahutu bari muri guverinoma yiwe, nari muri secondaire narabamenya, hari umuntu wa mbere yari Adrien Sibomana. Yatemye abantu bangahe intega na marangara. Ubanze we yatemye benshi ko bari we baciye baha ministère. Harimo ba Gabriel Toyi. Abo bantu nibo batemye abantu benshi muri za ntega marangara. Harimo sinzi ko buje jiriwe midende yari umuhutu cyangwa umutuzi, none wambaza je naho kuri televiziyo, ariko bamwe na Gabriel Toyi ndamuzi ko ataba yaba hafi y'ishine yaho nize, hari umuhungu twigana bafana ikintu. Bon, mugabo ADS umana barabivuga, bamwe bangeze Français, sinza abandi sinkibuka neza batwara kuri byo Rwanda ndazi ko harimo bahutu batari bake muri leta yiwe. Bajya abantu no bari bisha abantu muri ntega na marangara. Murambwira je navyo nzi ndiko ndabaza gusa, simvuze ngo ntavyo bakoze, ndiko ndabaza kuko wavuze ati ibintu vyatanguye muri ntega marangara 88, abantu batemye abantu benshi baca bashira muri leta. Tugiye scientifiquement abantu bari muri leta turabaza amazina, si ibintu vy'ukuheshanywa canke ngo hababaye inama hari
turabazi mwashobora kugenda no kuri internet tukarondeza abantu bari bagize guverinoma ya Buyoya nivyo kwanza je ndafite igitabo hano ca ntibantunganye nibaza ko hari ahantu yabishizemwo akavuga ati abantu batwara kuri ngiki ntabwo ndi professeur ariko rimwe ndasoma kugira ngo nze menya ko ibintu byagenze wumvise nk'uyu mugabo ari kuvuga ibintu nkibuka avuga uti nyabona ifana ivyo uri kuravuga ntaho bihagaze siko vyagenze bo kumbura sino shoka mbona neza ahantu hari leta ya Buyoya igihe c'inyuma ya Ntega na Marangara ariko ngiye ngaha muri index des noms des personnes nkarondera Sibomana Adrien ndamuna kuri page kumbura kanje kuri page 115 nshobora gusanga canke 325 sinzi hano hasanga ariko novuga ko nagomba ndabe ko nshobora gutora ahantu hariho leta yose ya Buyoya kugira ngo mumbwire mu ndabimwe abahutu hanyuma mumbwire abantu muri abo barimwo mu batemye abantu muri Ntega na Marangara kuko we nivyo avuze bo ariko reka ndanihoze kuja muri aya madoni ntavyo nateguye ariko benshi murazi ko Adrien Sibomana n'abandi harimo abahutu batari bake mu ntwaro ya Buyoya mu gatagwa ngo bari bisha abantu ariko nivyo ariko aravuga reka dukomeze muravyumva kuko la doctrine nuko ngo umuhutu kugira ngo akore politique umuhutu ate mu mututsi atende benshi niko asharonka rewards donc za politique bon encore muri yo contexte ya Ntega Marangara kuri Buyoya umva bari kuvuga ko bajya abantu bari muri guverinoma ya Buyoya aribo bantu bari batemye abantu benshi cyane muratumva neza niho havuye ico Prince reka ndababwira amateka n'amateka bakubwira uretse gato niba utembera ubumwe none reka mbabaze none wowe kugira ngo mubane amahoro nuko bamwe bapfa mu gihugu abandi bakagisigaramo ngira mudashobora kubana utembera ubumwe none igihugu nika rega rodeba ya Arusha rodeba twakoze Arusha twari kumenya igihugu ni cyabandi abatutsi abatutsi babateranije umviriza neza mu Rwanda n'abamaze yose reka kumvugiramo ugomba kumvugiramo muri izo rema mwakoze maze gusanga igihugu ari cyabandi igihugu cyari cyabandi twese twavuze ko igihugu cyari cy'abatutsi nibyo nahagarariye ndabidemontra scientifiquement historiquement twari cy'abatutsi abatutsi b'abayahudi ndabidemontre ça igihugu navuze ko igihugu ubutaka ari ubw'abatutsi historiquement b'abayahudi hanyuma ndabidemontra neza mu nyuma baca bavuga bati uwo mugabo ntazagaruke ngaha baca barabihindukiza baca baha igihugu abahutu bagize neza kuguga kugaruka hajya kuko ajya amasezerano yarusha hajya mu micikano yarusha harimo abantu bubahwa Nelson Mandela canke intumwa ziwe mwarimu Julius Kambarage Nyerere n'intumwa ziwe nkuko bavyashoka ko hamwe wa diplomate abantu baciye ubwenge abantu bafise ivyo bindi bakora nta mwanya bafise wo guta ku bintu vy'amangetengete kuko nuwofata iyo teori yawe kadufata iyo teori wawe dufashe ko hari ubwoko bw'abarundi bwaje mu 1968 aho ni kera cyane ku buryo historiquement même abo bantu meme niyo signification yawe uvuga n'abarundi abone du forme naguhaye akarorero ko ibihugu muri Afrika y'Epfo ugiye kuraba nk'akarorero bajyantu b'abakalade abajya b'amakurere bitabona abakalade ababaze barangiranye niko twabita mu Kirundi muri Afrika y'Epfo nta muntu numwe ndigira numva muri Afrika avuga ngo muri Afrika y'Epfo ngo nibasubire iyo bavuye kuko ntaho bavuye nabo mu baravuga ko bavuye muri za Malaysia mugabo n'abasauzi abone du forme nta kintu nakimwe ushobora kubakumiramo canke washaka n'abahindi ba Maharaji
banagwanye na apartheid nabo bavuye mu Buhinde muga kwera bashitse kure kare ayini periode quelconque nta muntu numwe yigera avuga ngo mwebwe mwavuye mu Buhinde ngo nimusubireyo. Wogenda ukaraba muri UK mu Bwongereza umuministre wa mbere aheruka yari umuhindi aboneka ko ari umuhindi nta nivyo kwihisha usubye ku Burundi ushobora no kwihisha we aboneka ko ari umuhindi atano kwihisha niwe yari premier ministre uharuka Rishi Sunak. Muri Amerika wogenda no kuri intwaro ya Trump umukuru wa FBI nawe nyene jembo numenga n'umuhindi imbere yaho ho hari abantu benshi ujya Kamala Harris aranga ko atari sinzi simvukira muri Amerika biri kose nimiburi biba abasekuruza biwe n'abavuga ngo n'abahindi n'undi mu Jamaican. Donc ivyo bintu vyo kuvuga ngo umuntu yatanze uwundi gushika ku butaka ngo ubwo butaka buca bwitirwa ubu bwoko ubigiyemo sinzi yo wogarukira kuko historiquement habaye l'histoire des peuplements mu bihugu vyose hafi vyose ugiye nkuko nyene nakubwiye Amerika, Canada, New Zealand, Australia, South Africa nivyo nzi kuko bimwe nabibayemo ibindi ndabikurikirana. Hari abantu bo bitaba aborigene bimvukira sinawutimvukira ba aborigene n'abandi bagiye baraza au cours de l'histoire bagatinda bakaba abene gihugu kiraho mbere usanga batandukanye uruhu n'ibindi byinshi. Ibiro byo ngo nubwo uva ko scientifiquement wavyerekanye ko hari bwo bwatanze ubundi gushika Burundi siko nivyo ari amafutu uri kuravuga wowe wavyize histoire y'u Burundi yagoye kwiga kubera abarundi ntabwo twandika imbere y'umuzo w'abazungu ivyo umuntu yobwira undi nawe ivyo soko nk'ivyo je papa yambwiye ntavyo ncibuka kandi je nkiri ngifite imyaka 50 none ivyo papa soko kuri yabwiye papa kambwira ko dukeyi navyo natwibagiye nani mwanzo mbwira ubusa ivivuga ngo iyo histoire ntabwo tuyizi neza. Histoire muri Afrika imbere uko bazungu baza biragoye kwimenya kubera iki tutandika. Kino ntabwo woyimenya ukamenya uti umuhutu yatanze umutuzi gushika mu Burundi, umutwa yatanze umuhutu cyangwa umutuzi yatanze umuhutu gushika mu Burundi, umundebere yatanze umukosa gushika muri South Africa cyangwa muri cyangwa umusutu gusumbya muri South Africa. Ivyo byose nta sense bifise muri politique actuelle. Ubijanya hano hose umushinga ntahe bazokwirukana bati we sohoka reka abagabo bavuge wegenda wenywera rwagwa ivyawe buri unyugwagwa urindire kuzosaza utuvireho kukuri gutesha umwanya ndumva bakwirukanye hageze. Uyu munsi igihugu gifise abahutu nta mututsi afite ijambo arora ko urubanza rw'abatutsi narutsinze iyarusha. Bon none we urubanza warutsinze none ntufise ijambo watse. Ce sont des contradictions. We waratsinze urubanza mugabo nta jambo ufise kandi urwo rubanza mwari ko muraburana nande ko ari we wari ko uriburanya mu kitsinda utsinze ahubwo se kuki batagufunze exactement je ndaje bari kumufunga oya umuntu agwaye mu mutwe ntibamufunga mu bisanzwe usivye ko muri wacu bari kumujana kuko batamujana mu kigo cy'abagwaye mu mutwe bakakwa rojanti sinze ko hakiro muhari mu Bujumbura bamujane kwa rojanti bamuvuze hanyuma vyanse ko akira bamugumizeyo atazohava gonga abantu mwibarabara. Igihe kigeze n'abantu nkabawe we badasobanukiwe yuko icyo kibazo kiba repose devant l'auditoire mondial. Auditoire mondial kandi akavuga izoshima umuntu w'umubeshi avuga ibintu abstrait ibintu vague ibintu absurde. L'auditoire mondial ico ni giki nta tribunal ihari bo nibihari no yivuge mbwa ngo l'auditoire mondial aho nihe iri heyo auditoire mondial mwabi mwasubije mu rubanza rwanyu kandi kuvuga ngo twa ni we nande kuko ntumva ni bya niyo by'umusaza ngo canke bamwe bavuga ngo bagwaye bisigo ngo twa ngo baravyanse ngo baravyanse ngo byo kurya ngo turavyanse ntabyo tujyana none nabise bisigo igihugu cy'abatutsi gisa kugaruka mu minwe y'abatutsi kuko ubiriza abahutu non seulement nta butegetsi bigeze bagira nta butaka bigeze bagira nta bwenegihugu bigeze bagira ibyo byose ntabyo bafise n'uyu munsi baronse gusa donc la décision donc y'ababazanye
abo twita les fabricants du kit bo babazanye babashishije Pretoria ni Arusha ntabwo yabasinyiye bashije Pretoria. Okay, umva kandi azanye ibintu vya ibyo no kwita complot, théorie du complot. Donc théorie du complot abantu babazanye babacishije Pretoria. Ubwambe yavuze ngo bari ngo baje na caravane bunaho baciye Pretoria. Nta butaka bafise, nta bwene gihugu bafise. Okay, théorie du complot. Mujya mu Cyongereza ambuye nakondi ijambo ry'icyongereza bita théorie du complot. Ndakindariro nkariraza kuza kuba marivuga. Reka dukomeze. Tegetse Arusha nta numwe yigeze basinyira ubutegetsi même pas une portion quelconque. Twavuze tuti abahutu bafite 100% y'amadroit yabo muga ahandi atari ngaha. Abatutsi dufite 100% y'ubutegetsi bwacu ngaha iwacu. Nibyo twashitse ko muri débat Arusha. Okay. Okay, iharusha urumva ko bagiye siho narindi. Okay, cyaki navuze bacita conspiracy theory. Urumva iharusha baragiye baragira inama hanyuma baragira icegeranyo kivuga ko abahutu bafise uburenganzira bwose mugabo atari mu Burundi. Ko abatutsi nabo bafise uburenganzira bwose mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Niyo conclusion yavuye Arusha muri yo nama uyu mushinga naye yararongoye. Igisirikare baca batanga igisirikare cy'abatutsi baca bazana igisirikare cy'abahutu baguye muri milisi zariko nikora genocide bivuye mu ishyamba ari bo aba genocide bari ku butegetsi uyu munsi. Uko niko kuri niko byavuzwe kumana ukuri kwawe reka tugende tukubaza ikibazo usubiza. Hanyuma ni ukuvuga ngo aya masaha ko baba mu butegetsi babica babamare batumare dushobora kutumara hanyuma uretse gato ushobora kumara miliyari 200 millions y'abatutsi ukabashobora ntibadishobora. Nicyo gituma n'uyu munsi bafite ingorane. Uyu munsi bafite ingorane kuko barababeshe ngo ni benshi abahutu si benshi barababeshe. Ngada kubwiza ukuri abahutu si benshi na gatoya. Uretse gato iki ukuri kuvuga kumwe ni ukubuheza nguni ari umushobora kugeza abantu mu kaga. Wavuze ko utemera ubumwe ubuheza nguni ahubwo usobanukiwe ntiwumviriza kubera uko uri hose ugacukuka iwobyo wishakiye. Donc ibyo bintu ntusubire kuvuga ahubwo ibintu nk'ibyo kuko uca werekana ko atabwenga ufise yuko udasobanukiwe ubwo utazi no kumviriza abavuga ibintu bitumbereye. Umve bashe urumva nta bwenge ubundi umuntu afise kuko kindi kintu abantu umuntu yize umuntu avuga ko ari scientifique umuntu avuga ko aciye ubwenge umuntu afise ivyiyumviro birashe ariko bazwa ibibazo nk'ibindi binibazo novuga ko iyo uri kuranima ibiganiro byo kuma ex uri nk'umumenyesha makuru uri umumenyesha makuru mu isanzwe urarekuye kubaza ibibazo kenshi na kenshi uzi n'inyishu yavyo kugira ngo urabe ko umuntu ivyo ari karavuga abizi canke abandi batabizi bavyumve. Mugabo umuntu aciye yiyenerva ugatangura gutuka nawe nta bwenge ufise bijya vyerekana umuntu ariko avuga ibintu vy'amacange atazi ivyo ariko aravuga. Iyo umuntu w'umuscientifique uzobona ariko arabaza ibibazo uramubwira uti iki kintu ntitugihuje kuvuga ati ndagutahura atariko nyumviriza aho mpagaze naha ntuje uvuga ngo we ni wize ngo wagijujuwe bivuga vy'ama urumva vyerekana umuntu aca yiyamburuya atazi ivyo ariko aradefanda. Urongera kuntuka ndakumanura umanura je ndundisha jewe je nungoresha reka nkubwire ni ukuvuga ngo ikibazo ufite gikomeye ibi ni ibintu bizwi ku isi. Iyo si yawe urimo y'ubuheza nguni yigumemo wenyine. Niba uvuga ko utemera ubumwe ukavuga ko mana yanjye ndi no kuri ahantu hera Maxime amagambo ye urayumvishe uri d'accord nawe biradufata mbere ko nufata Maxime wabara akamubaza ikibazo Prince akabazo gatatu kumubaza impamvu ya Prince ndakwamagana mwumva impamvu namaganye Prince uyu munsi ni iyi ngiyi n'aya magambo yavugiye muri space y'umuntu yesterday umva hano
abo bahutu bahawe igihugu ari abanyamahanga igihugu nicyo abatutsi ejo bundi mwarumvise yuko historien yitwa sigenda bivuze yitwa Murashi yavuze ati bijya Rwanda mubona kera rwitwa ubututsi u Rwanda rusimbuki uri umurundi u Rwanda rugendere kuri abo bafite ubupozompo nk'ubwo ubwo Burundi mubona hari intara n'uyu munsi yitwa ubututsi uje kuyituramo iyo ntara ubututsi niba gasaba mugabo niko bimeze abahutu nta kibanza na kimwe bafise mu gihugu donc abahutu n'abanyamahanga bashaka kuronka ubwene gihugu d'abord bakirira amademarche ya immigration ayo baracamo gushika uyu munsi bagiye kudepoza demande de réfugiés muri ONU muri 1930 ahantu bigera sensitive bibera ikibazo nuko Prince atubwira ko yagiye no mu nama Arusha agahura n'abakomeye okay encore abantu b'ibirofa ngo bagiye kudepoza demande muri ONU abahutu bafashe imodoka indege ryari bagenda sinzi ONU mbega iri hehe muri New York hanyuma ngo gusaba ngo demande iyo usaba ubwene gihugu uja muri ONU canke ubusaba mu gihugu urimo je mvimaze gusaba ubwene gihugu ahantu hashika nk'abiri buri muri South Africa na hano ONU sinoviki tuba ONU ja muri kosa ubwene gihugu kuki baja kusaba muri ONU aho bogisavye abo bari bagifise muri ico gihugu bakibamo umva ari igihugu cari ca ONU kumbure bamwe baragiye barasaba hanyuma abandi basigaye ntibasaba umuntu akavuga nk'ivyo kano kamenga agashiramo ibintu vy'amatariki n'ama institution n'amazina y'abantu bon mazina usuye ko atayavuze kubera nyine ntayafise ariko kavuga ibintu umenga nyene biri umenga n'ukuri n'umuntu w'umurushirisheur man Burundi ujya bugeze hatemba ibintu bakabyemeza uyu ni umuntu mukuru voilà so rero Prince iyo bivuze gutyo niba ari wowe ari igihugu cyawe ibingibi kutagenda ngo uvuga ati kutajya kubivugira i Burundi kutagenda ngo ubivugire i Burundi uyu muri ukawasa uri mu mahanga uri kurya hambaga mu Burundi kutamanuka niba ari igihugu cyawe ufite droit kutamanuka mu Burundi ngo ubivugire i Burundi ndabivugira mu bihugu by'abazanye abo bahutu kubera kuko abo bahutu sibo bizanye abo bahutu sibo bizanye urubanza narushinze cyakureke narushinze warashinzwe urubanza rwarashinzwe iyo uri hano uri kubivugira muri ayo mahanga wowe kubera kutamanuka ngo ubivugire i Burundi impamvu kubera uretse gato kuko bajya bari Burundi nabicanyi bazanywe mbere yuko utekereza kabiri uretse gato mbere yuko ufata rero ukajya ahantu uri safe wowe ukamanika ayo magambo ukabivugira aho ngaho uri ureba ingaruka zishobora kujya kuba wita bene wanyu aba wiyitirira wowe okay anyway nta kamaro ndubata kamaro ko kurandira byinshi gusa ni muri iyi cadre nibaza ko maze iminsi ndaho mu bisanzwe nibaza ko ni nk'ibintu vyo kwiraba ko tumeze tukinegura naravuze ku bantu b'intagondwa sinari kuvuga n'uyu kwanza hari abandi nigeze kuvuga kumva bariko barahaduka ubasaba ijambo gaca bagutuka uvuze ibintu byo kumvikana n'uyu urumva ko ari ngo baheza nguni ni ikinyarwanda za ko ari radicalize canke extremiste sepa hanyuma nanavuze no ku bantu bagira ibintu byo kuvuga ngo ibi bintu bizoba ngo navyeretswe n'Imana nacisha abantu z'ibinyoma nzogira n'ikindi none nabonye ariko uyu je mfata ko ari umuntu adakomeye mu mutwe ata muntu yobija ko ngo yo bafite abantu batatu canke bane bashaka kuba hari bimve uko kwiwe mu bisanzwe harimo abantu aba extremiste babaho hose ugiye muri Afrika y'epfo nyene nkunze kuvuga ko nahabaye ugiye no muri Amerika n'ahandi hari abantu baba ari à l'extrême wanashaka nk'uyu wewe bavuga ati nk'aba birabure ata distinction nk'uwo uba mubonye bacira hasi none tumwirabure mu gihugu cacu cyo gukora hiki abo bantu babaho ariko Imana ishime kuko kenshi na kenshi abari nkewa cyane ziri kurushi ku buryo batafise ubushobozi haba mu vya politike canke mu vy'amategeko kugira ngo abari bo bagira berekana intumbero y'igihugu canke direction y'igihugu iyo niyo mana tugira bo nico je mvuga ko yo bari nk'umuntu probablement akwaye mu mutwe kiretse abigira nkana
ariko ibintu ukuntu abivuga uvyumvirije nk'umuntu avuga ngo yarize wumva ufise utewe n'ikigongwe je ku ruhande rw'iwanje numva ntera ikigongwe bose navuga ngo arantera ubwoba kuko ntaho tuzohurira ariko numva je umenga ntera ikigongwe kuko nk'uwo muntu asinzira gute aryama gute imagine niba ivyo avuga vyemera aryama gute asinzira gute ajya gute agiye hanze ahura n'abantu abo yita abahutu ababona shoko n'abahutu canke sepa abaho gute bon abo bantu rero je novuga ikibazo ni cabo nibo bariko barabungwa ariko je ahanini novuga ko yaborose umuntu w'umuvuzi bari kwivuza nico nashaka kuvuga ntihagire umuntu avuga ngo noba ndiko ndavugira abahutu canke abatutsi nashaka kuvuga gusa ko abantu nk'aba mu by'ukuri novuga ko sinovuga ko bataye umurongo ahubwo no kuri mbona ko bataye ubwenge bataye ubuntu ubushobozi bwo kwiyumvira nk'umuntu w'umwana muntu bara nico mugira umunsi mwiza sawa ndabasezeye bye